My name is Glory. Erega singenda gusansa ngiye kamere nahori. Mwe muyera ndasekera naje nkaguma nifatira ijambo nirira. No, nibifatanye n'ivyo mbona canke ivyo numva ariko bifatanye n'ivyo nizera kuko nacikaza nasitarabwanikana Imana nk'umwana wayo yikundira. Yeye. Kwera natanguye ndi umwana uburi urya mwana indirimbo yose isohotse ubuyizi. Ya gospel yaba sekira ubuyizi. Hama Jesse nari donc nari wa mwana mfata abandi bana bose nkabwira ati mwegere nje ndabahesho muri iyo myaka ugiye no kuri ku mbuga zanje sur Facebook urasanga ko nyene ubu freestyle hari no nagira ngo morning freestyle ugasanga nyene nagize mu freestyle ariko twafashwe ngira na dokomo nyene nkavuga ati reka tungo y'ivyo shoboye ubusanzwe ni principe je nkoresha oya sinimba gospel ahubwo nta na gahunda yo kwimba gospel nari mfise nari nzi uko nzoba nka Nicki Minaj nyene ufatisi ibintu bya kuba ko denku priyambere ni ya kabiri carimwe hamutashe muhira mama nawe nturi kurabe mwumvisha yewe twaraye twicaye nkamubwira mama rega je nabuze itiro ngo naje nabuze itiro novuga ko jewe je nta shusho iri exact mu nyitega mwango gusa mwokwitega ko nzo kwama ndiko ndabumiza ndanabatangaza muzoguma mwumiko get ready kubganje jewe vraiment ndaje kandi sinzoborohereza nkayumvisha abantu ababwira muyumva gute ngo je ndirimbo numva iryoshe kweri mugasi nayo bwayisohore sinzi rero ngira rindiriye kasam video shanga yishutinze nyene byihuse nyuma ya kasam murajya mahera nyene murajya nyene murumva yuko mutonchoresha. Hello everybody, what's popping out today? I got body in the mix from there, Mombas Camera fan boy ni BIT vugira kandi rumushasha genda kuri YouTube channel yacu gire subscribe, gire Instagram, gire follow TikTok, Facebook page no kuri X turahari ni BITV. Ndi kumwe n'umutumire yitwa Marlene for Crust. Amazimisa rikara trending. Kumbuga ngurukana bumenyi. Uyu mukobwa rero yiruka kwandika amateka menshi yatsindiye igana rya Kazoza Kasama song. Yeah. Reka ndamuramutse baramutse tubandanye. Yo wagwa. Meze neza sana. Namutse abakunzi ba BITV. Alors, mumeze bien sana. It's again Marlene for Christ. Haba ndaryohewe sana no kuba hano. Ewa. Natwe turaryohewe sana no kukwakira gusa niyo mbaje komeze neza. Ndabibona nawe twarinda kubimbwira. Mwe murabona ko ameze fresh sana. Kiretse namburi kurigirisha. Yeah, Marlene for Christ. Yeah. Uno musi niyo mutumire dufise. Ariko before ko tubandanya afise indirimbo shasha yise byose byanje mugende kuri channel yiwe. Yeah. Muyirabe, muyisharing indirimbo iri mu butumwa bwiza. Ni indirimbo yagize Imana. Yeah, ni indirimbo ya ivuga Yesu. Ni indirimbo y'Imana ni gospel. Ariko iri un peu urbain. Donc umujene ari sangamwo, mu mama kisangamwo, mu papa kisangamwo. Umukunzi wa drill akisangamwo, umukunzi wa rap akisangamwo, n'ubutarayikunda akaca yisanga yariko. Waje kudukundisha rap cyangwa waje kudukundisha Imana? Naje kubakundisha Imana biciye muri rap. Yeah. Marlene for Christ ni gamire ndamakiriye. Ndagomba tubwire Marlene ninde? Vyatanguye ryari ibintu vy'umuziki gushika kuri no mwanya. Jambo ni gwa. Yeah. I'm a Glory producer, my name is Glory. Erega singenda gusansa ngiye kamere nahori. Mwe muyera ndasekera naje nkaguma nifatira ijambo nirira. No, nibifatanye n'ivyo mbona canke ivyo numva ariko bifatanye n'ivyo nizera kuko nacikaza nasitarabwanikana Imana nk'umwana wayo yikundira. Yeye. Nitwa Marlene for Christ nguko ndabisubiyemo hama ndurundi kazi w'umuririmbyi kazi ndirimba indirimbo za gospel bice mu mudiho wa rap n'indi myinshi hama natangwe kuririmba nkiri umupetite natangwe kuririmba nkiri umupetite sana ariko nabifashe seriously muri 2020 ero akera 2020 nibaza ko
watangu ico gihe utarabifata seriously byari bimeze gute? Ntarabifata seriously byari bya bintu urumva kwera natanguye ndi umwana uburi urya mwana indirimbo yose isohotse ubuyizi ya gospel yaba sekira ubuyizi hama Jesse nari donc nari wa mwana mfata abandi bana bose nkabwira ati mwegere nje ndabahesho rero nararirimba nkatamba en fait nari mu bintu byinshi kujya kuntu biri mu bintu byinshi uraririmba uratamba uraje nyene mu tuntu twinshi nyana muri jeunesse haba hari ibintu byinshi imipira iki ama basket niki rero mugabo wowe muri wo ubumva donc haragera ukavuga ati none jewe uwo mbaza ngo ndinde no mubwira gute nkora iki mu bintu by'amatalent hageze ingere rero babona ubara ahantu hashaka kumotivati rondera talent yawe hama uyikuze rero nanje niho naciye ngico kibazo cyo navuga ati Jebwe nindi umuririmbyi kweri. Asanzwe uri umuririmbyi utari umutanzi, utari mu basketiste. Kuko niho numva. Donc niho nabona abantu barafashwa hama nanje nkumva nyene ndabifiringa kurusha ibindi bintu byose. Yeah. Okay. Arageze 2020 uratanguye kubifata seriously. Uvuga ati je ngomba nkora umuziki. Yeah. Ico gihe muri 2020. Waciye uja muri studio hari hehe kwande bon imbere yuko nsubira inyuma gato muri 2017 nari naragiye muri studio hariho je natangiye kwimba nkiri umwana gose hariho aga competition nari natsinze kitwa Buja FM Kids abantu benshi barakazi twasohoye n'indirimbo yitwa umwana rero donc iyo ndirimbo yitwa umwana rero iyo competition donc oya sinaririmbye jenyine naririmbye harimo n'abandi bana twari kumwe muri competition aho twashikanye muri final harimo na Bface rero iyo ndirimbo muri 2017 niyo novuga yase nk'iyugurura ibintu narangira no nakubizi ki urajamwe ariko je nagiye mu nyene kujya kuntu uvuga ati reka nani nzogende mu bandi bana ndirimbe aho kacu usanga ni wewe wadominya abandi pour dire que ubu donc ubasumvye nyene bari ibintu byiwawe rero umva nagiye muri studio imbere yuko je mba na serious imbere yuko menya yuko ndi no muririmbyi hama igituma navuze ati muri 2020 niho nabifashe serious niho natanguye rero kumva yuko noja muri studio nka jewe nkakora indirimbo donc nka jewe nyene naranditse indirimbo ubu rero nshaka kuja muri studio hama sinashotse nja muri studio murabizi yuko kwifuza studio no kuyijamwe ni ibintu bibiri bitegeranye urifuza studio hama kuja muri studio bikaba biri kure ukaja bishikira hacigiye hama niho donc natanguye kuba serious hama muri 2021 niho nibaza ko nagiye muri studio ndakora indirimbo yanje ya mbere yitwa umuragano hama yacija nyene kuri YouTube nubu naho mwogenda ko mwoyibona yitwa umuragano yacija ko kuri YouTube hama kuva 2021 gushika 2025 sinase kandi gukora indirimbo kuva 2021 gushika 2025 ari habaye iki donc wakoze iyo ndumuragano wagusura bihebe nakoze iyo yonyene sinaciye meba ahubwo ni kujya kuntu donc ukiri umuririmbyi mushasha ubona umenga ibintu byose bizoshika bikunda uri talented ubona umenga hariho ama opportunity abantu bazokubona bagufashe iki iyo si realite urashobora meme no kumara 10 ans utararonka umuntu agufasha hama ikindi naco asema famille yose yemerera umwana wabo kumureka ngo aje mu muziki rero wongeye ko kubabwira ngo ndihira ishuri ndihira amabezo yose muce mushira ko na studio usanga ari ikintu kigoye ku buryo umuntu nyera cyo isanga yamaze iyo myaka yose atari karakora donc muri du challenge zose nihe yagufashe wewe nje challenge ya mbere yamfashe niyo yo kutaronka ngene nja muri studio wacu bigenza gute kugira nyene gume uri serious mu muziki wacu bigenza gute wari ufise imbuga byari bimeze gute ico gihe jewe ari ikintu mpora nkora iyo ntafise uburyo bunini iyo nifuza ikintu kinini naragishikako ca nkora ibyo nshoboye
nko par exemple ndashaka kubona video nziza nkavuga ati wow ijya video nanje ndashaka kuyikora muga nkambona sishoboye kuyikora nta nukungene mbona no ikora camvuga ati none video no shobora gukora jewe imeze gute nkacanda iyo video no yakaba ariyo nkora rero muri iyo myaka ugiye no kuri kumbuga zanje sur Facebook urasanga ko nyene ubu freestyle hari nagira ngo morning freestyle ugasanga nyene nagize nk'udu freestyle ariko twafashwe ngira na dokomo nyene nkavuga ati reka tungo y'ibyo shoboye ubusanzwe iyo ni principe je nkoresha iyo hari ibintu biri nk'indoto ntashoboye cyamba ndakora ibyo nshoboye mu kurinda yuko ndabishobora mu bisanzwe je my for trust nakumenye ngo mu ndirimbo nakumenye kuri ama freestyle ya kuri TikTok za Instagram kuri Facebook ikishise nakunda kubona kuri TikTok cyane mugabo rero ndagomba hari yewe gayi twende ahubwo nagize yewe gayi nagize ahubwo Imana ni nziza na yewe gayi warayikotse ntawe wibuka umva nagize ama freestyle menshi ku buryo sindabyibuka Imana ni nziza Okay, Imana ni nziza, Imana ni nziza, ego, urabizi nawe wabivuga, urabizi reka kwigirisha muri byose na hose yo ntaswata ni nziza, se bivuge, kandi gose, ego, bivuge, kandi gose, ego, mbisa gato jonshi. Ya byari nyene no nyivyo gusa nayega barayikoze kuko menga ntihenze menga niyo yambere natangiye kubona yewe gayi warana muri studio sinza muri studio ahubwo nakoze not like us nakoze not like us gusa nayega menga barayikoze oya nakoze not like us They not like us. Okay, David ngaho mwese muri yeux mushaka kumva flow z'umudad uko zimeze ariko ntaco ni mumwumvirize afise icashika kuvuga rero nagishikirize akeshi mpora nibaza nimbaga kiza ari bikorwa kubera iki kitwa ingabire man je bihora bimbabaza iyo mbonye uburika akora byinshi cyane ngo agashikire mumbabarire ariko jewe nibaza ko nimba ibikorwa bikenewe katitwa gakiza niko bari n'ingabire kuko ingabire n'ikintu umuntu aronka atakoreye ataruhiye ibikorwa bisigura ko nshoboye kwikiza kubwiyumva rero sinoba nkeneye umukiza nyumva neza sinshatse kuyorohereza ibi ndabizi si jewe gusa ndavyibaza not like us not like us Tupata hefi. Ya, urumva ni ndende cyane iyo freestyle. Gacha. Watubwiye challenge yagufasha cyane yari yo kuja muri studio. Ariko hari indi challenge yavuze ugasanga umuntu akaba mu famille gasanga ntibamemera ko akora umuziki wo muri famille wanyu bimeze gute baragushigikira. Bon Paul mama bavuye nyene biyakira. Sinzi ko ari decision bafashe yo kunshigihira. Gusa ubu ni sawa ubu baravyumvise papa wanje yaritavye Imana muri ubushize muga mama wanje yaravyumvise muga ubwa mbere mama wanje dukayegeze kumbwira ati wowe iyo ni adolescence yagufasha ndarindiriye rero nguma ndagusengera mwana wanje ndariko ivyo bintu byo guheramwo ukabiheba kuko adolescence yawe iratandukanye n'iyabandi bana kumuririmba ugumugere uja kuyimba uja hariya mwana wanje iyo ni adolescence yagufasha rero mugabo après kubera nahavuye nkitwa nabyo tuze kubivugako nahavuye nkitwa rero yahavuye atabura yuko burya nyene ni ibintu byanje kweri ndoko tarakizwa wacuririmba ibijanye n'iki ibintu byari byo byose kweri rap ndiho yose gusa ni waririmba gospel oya sinarimba gospel ahubwo nta na gahunda yo kurimba gospel nari mfise nari nzi uko ewa nzoba nka Nicki Minaj nyene ufatise sai kumbe byari bikomeye nyene byaciye bitangora kuza gute canke wahisemo kugira gospel kubera wakinjijwe ni decision donc yafatanye no kungene na après naciye nkizwa muri 2020 muri 2020 narakijijwe narahuye n'ubutumwa bwiza
hama ndakizwa ndakira umwami Yesu hama niho naciye mfata decision yo gufata ivyanje byose nkabimushirako ya byose bishira muri byose byanje ndabimushirako byose byanje turaza kwishikira nacu mama wawe ubu arabitahura yego hiyongereye ko miliyoni 6 urumva ushatse kuvuga ko aca bitahura cyane Marlene si million dada gusa si menshi bon si menshi si menshi ni menshi bon ni menshi kubera ko bagenda muri concert gasanga ni bayembwa 6 million mugabo ijya ni competition si concert yari kwa menshi yabo ko ngize concert hari 6 million 5 million mugabo kan oui ni menshi bon si make kweli 60 million uri muri mid gang millionnaire ndumu mayonnaise millionnaire kid dada 6 million byatangiye gutugira je kandikisha muri kasama ndayibuka ma 2022 uko urumva kijya gihe gitangura warayumvise je kasama nayimenye ubunyene mu mwaka niho namenye ego namenye ko hari higanwa ryitwa kasama donc je nabibonye kujya kuntu buri kuri Facebook kuraduhuza ndabona ngo higana rero je nari maze kuja mu mahiganwa hafi 3 kandi waramaze kwatsinda waramaze gutsinda mwana nari maze gutsinda rimwe ryonyene kandi rijya rya BFM Kids nukuvuga biri yose sinigeze ntsinda rero esha navuga ati ibintu by'amahiganwa kwe sinyiri siyo neza mugabo cyo ndabibona rero nabibonye uwo munsi nyene wo guclotira yuko utegetse ko ufise indirimbo ikoze mugabo itari out je nse audio itari out kandi idafise na video mugana ariko ndaplanninga gukora video cha ndavuga ati okay baza kugara no muzi umengo nabibonye vendezo baza kugara mini cha ndarunga indirimbo yanje nyene kuri iyo link bari batanze ndayi décriva ngene imeze ko baravuga ati runga indirimbo yawe ucu décriva niki ucuyirungika je ndayirungika nyene mvuga ati haro nigihe wosanga bahejeje ko 22h sihinze ariko reka ndungike après haciye nk'imisi nk'itanu bon niho naciye je donc ndaba kujya kunturaba mu my email kubera email zaraje sinabona notification canke usanga narayibonye sinayiraba hama ndavye mu my email abantu bandungikiye cansangamwo email ya kazoza imbira yuko indirimbo yanje yageze muri demi finale rumva demi finale yari amavote rero je ndabibona demi finale yari amavote yari kuri Facebook ego donc wowe wararunka indirimbo yabari selection yabari selection donc yakogwa n'abantu bayishimye bacha konforma yuko yageze muri demi finale je ndabibona donc amavote haize 2 jours amavote yaratanguye ndavuga sawa candagira candabwira abantu nyene abantu banje kujya kushubwira abantu banje atasha indirimbo yanje iri muri higanwa ramuje kuri Facebook mu mvote yiki baramvota nyene baramvota komisiyo yashika muri finale hama ishitse muri finale ruva buca mwitegurira finale yiki turagira ama repetition yiki entre ajya ma prix ingene yarameze ndasubiremo baba birebire OK alors prix ya mbere ya meilleure chanson de l'été no kuvuga prix ya y'indirimbo yici yari kumeranga yari kuri 4 millions hama kweri guyihuta hama hakaba hariho meilleure chanson y'umukobwa no kuvuga muri kasama bara supporting umukobwa baravuga ati mu ma prix tuzotanga hazobamwe umukobwa hama prix ya gatatu nayo yari y'umukobwa yari 2 millions 5 hama prix ya gatatu yari ya chanson donc y'umuntu ari jeune muri bose mugabo aririmba neza ruva zari prix zitatu ziri different hama je cyane isanga muri iyo competition muri finale sanga sigayemo ndumukobwa ndumwe urumva nari donc prix ya kabiri yo urumva
bategeza kuyihaje kubera nari rimwe nd'umukobwa mugabo urumva nyene uri muri competition ntuca wikrasa uvuge ngo je ngo kino kibanza ngo ndacemeye urumva ushaka ubu wa mbere nyene ubu ushaka uwa mbere nyene si utumubaha byo harimwe akantu nyene bavuga ati je mbu wa mbere je nkumva nyene nshaka ubu wa mbere bakambwira ati wewe wapi ntuze uwa mbere kubera hariho prix yawe deja niho twara prix yawe ngo tware niyo wa mbere ndavuga ati okay Imana niyo nkuru hama umunsi wa finale uragera je nyene mvuga ati nubu Imana iracari inkuru wagize wagize live je nagize semi live nagize semi live hama cabigenda kujya nyene tugiriye ndirimbo nawe ndabagirite okay nuwumvisu wumamagara nanje nditaba nuwumvisu wondigadiga nanje ndatwenga nuwumvisu wunyongorera nanje ndumvira ivyo twayaze ntivyaciye mu gutwi ngo biserukire mukundi naramwakiriye ubuzima bwiwe nibwo mfise nkirira ukundi yabwiye ngo kamere naragukuye ko naguhaye ubuzima bwiza nibwo bukomase ko ambwira ngo roroke cyane cyinishije n'ivyo kigiye ngo mfashe kuboko nanje ni koko n'ubuzima bwiza nzogumako obinzira y'urupfu narayibagiye ubuzima bwiza nibwo nakiriye ndi ntera imbere niko nimereye muri we nacitse inyego yihariye abe Glory producer my name is Glory erega singenda gusansa ngiye kamere naho mwe mugera rasongera naje nkaguma nifatira ijambo nirira no nibifatanye n'ibyo mbona canke ivyo numva ariko bifatanye n'ivyo nizera kuko ntakigaza ntakitarabwa nigana Imana nk'umwana wayo yikundira script akaze rega ntiyari kureka gutwara amahera ntari kureka kuyatsindira kwe congratulations asante sana ego sana mama wawe uratashe muhira amakuru yamushikiriye muracenye yarishikiye ko yari yaje mugabo marahozima ko yarabatanze amaprix yamaze gutabwa ari bwije yagutaye hajye oya niyantaye ndafise batonya banje urumva je umva ndakuze buke umva ntiyari kubaje oya sishaze kugira nkaho nkuze nkaho ndi libre yuko yona jenye en fait ndisumbuye ku buryo ndafise abatonya banje yaciye ataha kubara narabwiye yuko nje ndi imfura wow yaciye agendeye koraba amakuru yamushikiye muhira nashitse yaryamye hama nyene ndataha nashitse bwije gose nca ndadodora nka désert nashitse minwe nyene hama ndodora caraza kuguru acarambona nyene mfise ibisheke na trofe gusa wewe urumva yavuga ati bon je ndabizi yuko ijya ya prix y'umufemine utegize kuyitwara rero yavuga ati umva yashitse nyene ngo ndambwira félicitations watwaye prix y'umufemine ubwe oya natweze ibi ngo ngo yana kujya kuntaba mama nyene batangara arumigwa aranarira umva nyene ucubibora ama emotion menshi nyene nanje numiwe urumva kujya kuntu ibintu biba byakuba ko denku prix ya mbere ni ya kabiri carimwe hamutashe muhira mama nawe nturi kurabe mwumvisha yewe twaraye twicaye nkamubwira mama rega je nabuze itiro ngo naje nabuze itiro turabyuka nyene turashimira Imana nyene byose byanje ndagomba kumenya ikibazo kimwe yakozwe mu mahera yo muri customer song video audio na video yari murajya amahera canke Nisanzwe byose byanje yari isanzwe yarakozwe kera yari indirimbo ngira maranye nka 2 ans yari audio maranye 2 ans kandi sije nayikoze n'umuntu yari yarayinkoreye hama ndayigumana nkiyumvira ndayisohore kujya kunye no bugumana indirimbo nyene tungira yari irindiriye kasam kuko byari vyaranse pe nkavuga none indirimbo nkayumvisha abanambwira muyumva gute ngo je indirimbo numva iryoshe kweri mugasine bwayisohore sinzi rero ngira yari irindiriye kasam video shana yishutinze nyene byihuse nyuma ya kasam murajya amahera nyene murajya nyene murumva yuko mutonchoresha oya nako video wakoze video ni zine tandatu none mushaka sinzokora izindi no urasigira agafari
si biza gushoresha mu kiganiro. Byose byanje inyuma byose byanje twibaze ko urugendo rugiye gutangura kuko watubwiye yuko kuva 2020 gushika 2025 wari waretse kugira sura zijya ndirimbo. None ubu Marlene tumwitege mu yindi shusho imeze gute? Navuga ko jewe je nta shusho iri exact mu nyitega mwango gusa mwo kwitega ko nzo kwama ndiko ndabumiza ndanabatangaza. Muzoguma mwumiko kubera ko umwana w'Imana amenyego. Umwana w'Imana amenyego rero icambere jewe ndi determine ku y'umuziki kuri gospel ndi determine ku hip no ku yindi midiho. Hama ebana bizokunda cyane nabikunde kweri nzokora imiziki nsubire nkora imiziki nsubire ndayikore muhezagirwe musubire muhezagirwe nguma nko mamashi. Urakoze ko muzoduheza kandi mwamaze no kuduhezagira kuri byose byanje. Feedback uronka zivuye ku bandi baririmbyi cyane cyane kuri indirimbo byose byanje zimeze gute? Feedback ahanini ni kuntera intege kura donc Jane meze nka mushasha nubwo natanguye kera meze nka mushasha. Rero iyi yabaye nka trainini mu muziki. Rero baranteye intege abaririmbyi bagenzanje barambwiye ko haje turakunezererewe urashoboye ibintu nyene bituma umuntu avyibuha. Wazibishe mu mutima no ku mubiri ko biraje. Ndagakobwa gato mugabo gatekeye Imana nyine. Wow. Don't judge me. Nk'ubu haraje umuntu Marlene nje kugufasha indirimbo ari abaririmbyi ngaha mu Burundi toro ufuze ko mukorana na collab hama ndaguhamera uje muri studio hamucikora na video wotorande umuririmbyi ni benshi kweri ni benshi bakora neza hama sinoce ndamura nka precise ubu nyene kubera ko bivana n'indirimbo tuba tugomba dukorane. Kubera haronke indirimbo wumvire tukavuga ati no ndirimbo nakayijemwo vyoba biryoshe hama iyi nayo yindi nakayijemwo vyoba biryoshe. Wumva rero biravana n'indirimbo kuko mu Burundi tufite abaririmbyi benshi baririmba neza. Imisozo nashatse kuvuga rya muririmbyi y'ubu uvuga ati no indoto zanje nimba ari Big Soul nimba ari Prince Machine nimba ari Mbega wawa usanga ibintu by'ibyo nyene uvuga ati uyu ntegereze gukora indirimbo nawe. Rero je bose ndashaka gukora indirimbo nawe bose pe ahubwo bampa amakorabo bose ndabasabye amakorabo baririmbye abo bose wavuze nde nani Big Soul ndagusabye korabo Prince Machine ndagusabye korabo Gladys Iglesias ndagusabye no kuri bose ndashaka gukorana nawe ko bose ndabakunda ndabumviriza kandi ndabafana byatari. Message ko bari kwaradukurikirana message ko baradukurikirana. First of all mubanze mugende mumvize indirimbo yanje yitwa byose byanje si wanje kwanza ni yuwaye muyumvirize musubiye muyumvirize ibaheza gisubira bahezagire. Hama yindi message no baha nuko get ready kubganje jewe vraiment ndaje kandi sinzoborohereza sinzoborohereza nzoguma ndabaha imiziki oya ni myiza ariko umuntu atakorohereza ntisigura yuko abagufitiye imigambi mibi ni kubera je ndabakunda ntimuzohema nzoguma ndabatamba. Rero ico mwemwe nkorera nuko mu rukundo munyereka urukundo nise munyereka urukundo habe nanje bantazira rukundo agaminduka nkasigara nitwa rukundo canke nimwe muzovyitwa sinzi. Message yanje nahume ngo niri wasana ariko niyo nyene. Ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Bakunzi ba BITV nani kumwe na Marlene for Christ miliyoni zitandatu. Again. Then Marlene for Christ miliyoni zitandatu.
ni muri sama rero abantu bafite imanza zigiye zitandukanye muri hayo kazi tubakorere ibintu bifite quality yaba ku mafoto amavideo ndetse n'ibindi bintu byinshi abantu bagomba amafiche ibintu byose uzi ko bikenewe muri informatique turabikora kandi tukabikora neza. Ego next ramp I was hosting ko bisanzwe nari kubona ama info crust ndabimutse mubandaye mugende mu kwikira indirimbo yiwe byose byanje subscribing kuri channel yiwe mwongere mugaruke no kuri channel BITV mwongere mu sharinga mukurikirana ibintu byacu turabakunda cyane. Ciao ciao.